muntu yavyutse asanga ukuboko kuriko akugorore turamukanye. Ndabaramukije mwese shengero ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Umwami wo mwijuru abampera umugisha. Ndanezerewe kuri uyu munsi mwiza ayishengero ryibarutse abantu nk'abarya. Jewe ubwanje bubaye ubwa kabiri mbona babateriza ngaha kuna hantu. Naryohewe rero cyane kuba bibaye ndabibona ubugira kabiri. Umwami ahezagira ishengero ryibarutse. Amen. Kandi nabakeje muri baruka. Abandi baca bavuga ngo twise. Muri baruka. Ndabakeze. Muri baruka. Simba imanga. Imana cyane. Kirakugaragurwa. Mutarumera. Kirubunugonugo. Bw'abakecuru byaramvyine muvyare beshi Yesu azorera. Murakoze Yesu abahezagire. Hanyuma tugomba dusangira amajambo y'Imana. Mvuye Muramvya narabivuze. Iyo nkorera ishengero ry'Imana n'abakozi b'Imana dukorana barantumye intasho nimuzakire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kandi ntibagiye nizo munsi wanje umufasha wanje nawe nyene yambwiye ati uzoramutse abantu b'Imana mu izina rya Yesu. Nezerejwe n'ababavyeyi banje bashimye kumpa akanya ngo dusangire ijambo ry'Imana namwe. Nukuri ndavuga nti gose umwami abampezagirire. Jewe nagomba turamukanye namwe. Hari umuntu yifuza ko turamukanye? Umuntu yifuza ko turamukanye agihoro kiganza gucya turara. Ngomba mwese munkore mu minwe. Umva ingene bigenda rero. Uyo mwicaranye niwe jewe. None kubigize ntarakubarira. Ndabonye muri namero. Ubikore nabanje kukubwira. Uwo muri kumwe niwe jewe. Umubwira uti amahoro mbega kuvyibushe warariye iki? Mubarire gose. Yesu ashimwe. Wamubariye? None hari icyo yakwishyuye? Ngomba ndakubwira icyo umwishyura. Uti narariye ijambo ry'Imana. Sawa, murakoze. Nari gutera agakorasi kajanye nayo majambo. Oya. Nari kugatera none vyofata umwanya. Hanyuma rero ngomba tuvugana amajambo y'Imana magufi. Ariko ngomba ndababwira ikintu kimwe. Muze kunyumviriza cyane kuko aya majambo ngomba ndababwire vy'ukuri. Igihe nariko ndasenga Imana. Kandi ico gihe nasenga hari igihe mperuka ngaha kuvuga ubutumwa. Ku munsi wa gatandatu w'ukwezi uheze. Hari amajambo navugiye ngaha muraza kubona garuka. Umviriza maze kuva imbere y'ishengero ngiye. Numva ijwi rimbwira riti ndakongera yandi majambo uzombwirira rya shengero ry'Ibujumbura. Ndavuga nti none gamana nzobivugira he? Nzoronka uyo mwanya gute? Bizogenda gute? Ngo vyose nije nzotuma bikunda. Uyu mwongere wacu amaze kubimbwira ati ejo muzogabura ishengero. Ndumvi yajwi ryavugana nanje.
ndimana nukuri ndabonye kuri Imana ikorana nanje. Vuga muti amen. Uze kunyumviriza uwo ari we wese hano atega amatwi, ijambo nahawe ni ryanyu kandi ni Imana yampaye. Hanyuma rero icyo ngomba kuvuga ni iki. Ngomba nababwire umuntu umwe ngo niwe yamanutse avuye ruguru. Urabona ruguru hari amakorosi menshi, mugabo bavuga ko ari abiri gusa, murabizi. Hanyuma rero ngo ariko aramanuka yaragiye kuramutsa inshuti atateguje. Hanyuma aho hantu asanga bateguye inyama. Hama baca baravuga bati none umuntu ibujumbura yatateguje nta kundi barajyabona. Yega barajyabona muga sinzi ko vyahindutse. Sinzi ko ariko bikiri, mugabo kera bavuga ngo barajyabona. Hanyuma rero ngo nyamuntu ariyumvira ati ko ari inshuti. Umudamu acafata uburyo bwo kugira imigamba ati umugabo wanje reka ndamushira imbere inyama nini, kuko icyo gihe ukukurira ku isahani imwe ntivyari bwaboneke by'iki kizungu. Bashira hamwe mugabo kondisiyo umuntu wese yajya imbere yiwe. Kirazira ko umuntu arenganya ukuboko baje kwiha imbere ya mugenzi we. Baca bafata roho hamwe imbere y'umushitsi bahashira utugufa n'utunyama duto duto. Umushitsi aravyitegereza ati kweri. Aca aratangura kubatera inkuru batarajya ati mubanze mureke kugenda babwira. Ati urugendo rwa mbere hatari. Ati naje mu modoka yashati iyo modoka umuntu yayitwara. Imbere yiwe hariho uruntu rumeze nk'uruzago. Ati wazibona ashyize mu ikorosi agira ngo aca itana ya sahani. Ati wabona agira ngo zimu. Ashikanye imbere za nyama imbere yiwe. Ati nuko bagira tugira amahoro turye. Kondisiyo ntawe ujya imbere y'ubundi. Abaraziriye sema amena. Nagomba rero babwire Yesu ashimwe. Ubu rero ngomba erega hari abantu ba migabo y'inda bazi ubwenge bwo kwirondera no kumenya kurya. Arazijya nanjye kwa masabe wa muntu waje hano iri jambo tugiye kuvuga uhindukiriza imbere yawe urya imisoso ntujye ubunotonoto. Sema amena. Utahira imisoso ntutahana amagufa. Ngiye gusoma amajambo y'Imana. Kajya nako tutavuganye tuzokavugana hanyuma. Ntibihera. Umuntu arazaragira bukebuke. Dusome muri Yobu. Igitabo cha Yobu. Igice ni cya 6. Igitabo cha Yobu igice cya 6. 6 umurongo 8. Mwese ngiye gusoma mwahabonye. Igice cya 6 nimero zo hasi n'amajana 579. Avuga ngo icyo mankaronka icyo saba Imana ikampa icyo nifuza. Vuga muti amen. Ndasubiramo. Icyo mankaronka icyo saba Imana ikampa icyo nifuza. Vuga muti amen. Mana yo mwijuru, turagushimiye turagukengurukiye cyane. Iri shengero rishashe kuri uyu musozi ni ryawe. Nanje umukozi wawe mpagaze imbere yaryo ndi uwawe. Na muhemu yera uwo watanze kumufasha ari hano. Agendera ishengero ryawe. Muntu wese agira icyo agenda atahanye. Aba bose wabahamagaye kuko ufise icubaha. Nanje nditeze aho bahakananjuza kumpako mbisenze gutyo nizigira kuvyumvise kandi ugiye kubikora
ni muri rya zina rya Yesu niho tubisavye, amen. Umviriza, ngoma ndabasabe nk'ishengero ry'Imana, iri jambo tuvuganye turitware mu mutwe twese. Abana bo mu gatondo nibo bahora biga umurongo wo gufata mu mutwe. Mwebwe muri abana b'Imana na mwebwe, none ndabigishije mu buryo bwo gufata mu mutwe, nzoba ndabigishije nabi? Oya, si nabi. Bugibye twigishwa twari dukwiye kubifata he. Umviriza rero, musubiremo mwese muti icoma nkaronka ico saba, Imana ikampa ico nifuza, amen. Mwese icoma nkaronka ico saba, Imana ikampa ico nifuza, amen. musubiremo rindirime akandi nongerako. Igitabo ca Yobu igice ca 6 umurongo w'8, icoma nkaronka ico saba, Imana ikampa ico nifuza, amen. Mugende. Igice ca 6 umurongo w'8, icoma nkaronka ico saba, Imana ikampa ico nifuza, amen. Ninde yifuza ko Imana yo muhica asaba? Ninde agifise? Amen. Ninde Imana yifuza ko yo muhico yifuza? Ndabifurije kuronka ico musaba kandi mwifuza. Amen. Bibwire mugenza. Jewe ku ruhande rw'iwanje numva umenga noshaka ngahamagara. None muri mwebwe hari umuntu adafise icyo asaba? Cyane hari umuntu adafise icyo yifuza? Je ngo mpampamagara. Je ngo mpampamagara. Yesu wacu nashimwe. Oya, reka ndaba. Ninde afise icyo asaba? Manika amaboko. Ninde afise icyo yifuza? Bas. Amen. Hallelujah. Bas. Niryo jambo Imana yambwiye Nyamusa tumva, genda ubabwirire ati barafise ibyo bifuza kandi barafise ibyo basaba. Ngomba tuvugana ijambo rivuga ngo esi icomba. Ijambo icomba nicyo tugomba tuvugana. Abantu muri mwebwe murimwe amajambo avuga ngo icomba. Icomba iki nico ntati je. Mugabo kizwi niki? Ni Imana n'umutima wawe. Aha mwese muri ikintu kivuga ngo icomba. Ijambo icomba no kuvuga ngo icyo umuntu yifuza cyangwa icyo umuntu agomba gukorerwa akabona kibaye agacanezeye. Vuga muti amen. Amen. Vuga muti amen. Amen. Uyu Yobu rero arabivuga. Murabizi iki gitabo cya Yobu ni igitabo kibaza ngo mbega umugororotsi yoshikirwa n'amagorwa? Yego birashika kandi birashoboka. Iki gitabo cya Yobu nitubona neza uwacanditse naho ari wakivugwamwo. Kandi iki gitabo cya Yobu risobanurwa ngo twihana. Uyu Yobu rero murazi yashikiwe n'ibibazo byinshi by'intambara, by'ibibazo by'amageragezwa, kubura biwe no kubura ibyiwe. Ivyo tubivuze mu ntama, mu ngamiya, mu biki ni byinshi siniwe ndabishaka. Mugabo murabona icyatumye avuga ngo icomba, nkaronka ivyo nsaba, nkaronka ivyo nifuza byariho. Vuga muti amen. Vuga muti amen. Aha birashoboka nawe ukaba uri mu bibazo nk'ibya Yobu, ukavuga ati icomba ngatabaga. Ngatabaga. Icomba. Ngomba nababwire kandi muri jambo icomba erega abantu ntibavuga bimwe. Umuntu ashonje nkuba atagira icyo ashikarya avuga ati si icomba iki? Ibyo ndya. Ahanye mu bantu ngaha harimo abantu b'ibishomeri batagira akazi. None igishomeri ukiriko kivuga ngo iki? Ese icomba ngaronka iki? Akazi. Harimo abantu b'ingumba batabyara batagira akana. Aha aravuga
umugabo wanje akankunda. Vuga muti amen. Amen. Ufise abana batarakizwa ubavuga ngo sicomba abana banje bakagira. Ufise umugabo adakijijwe avuga ati sicomba umugabo wanje akagira. Ufise umukenyezi atarakizwa avuga ngo iki? Sicomba umukenyezi wanje akagirana. Abantu urimo kubuze mu ijambo rivuga icomba. Icomba ico. Sivyo gusa mu vyukora. Hari ivyo ubona bigorana ukavuga ati sicomba Imana ikabingiriramo neza. Vuga muti amen. Amen. Vuga muti amen. Amen. Niba ufise agahuzu ukamuvuga ati sicomba kandi. Ijambo icomba riri muri mwese ngaha. Nta numwe adafise ati icyo avuga ati sicomba. Umviriza ikindi cya kabiri. Muvyimhemu abeshi arabavuga bateze icomba nkutura mpemu yera. Sema amen. Amen. Ese icomba muri korale hakaba umugisha. Ese icomba nkumva gusenga kujanye no kugurura ijuru. Vuga muti amen. Amen. Ivyo byose ni ibintu bivuga ngo icomba. Ikindi umuntu akavuga ati icomba isozera ryaje rikazoba ryiza. Vuga muti amen. Amen. Vuga muti amen. Icomba. Jewe naje murazi ikintu kiri muri jewe icomba. Ega naje ndimo. Ari ikintu navuze. Hejuru y'ivyo byose mvuze. Hereka ivyo byose naje nabikeneye. Ari ikintu navuze basha. Ese icomba nkazoja muri Isirayeli. Muri Isirayeli. Bega hamwe bakunda kugendagenda muri ya misozi Yesu yagenderamo si muri Isirayeli. Hamwe runungara pastor runungara hamwe uja ni he? Ni muri Isirayeli. Muzosengere nzoje muri Isirayeli. Muranungara pastor ari karabangwa ngo tugeze ku musozi ngo Yesu yakoreye ko bya bitangaza ngo hahaneko muri ntuza. Muranje ndamubwira nikimba baje nukugenda ukasiga. Sema amen. Amen. Umunsi nakandagiye muri Isirayeli. Yesu wacu yandashimwe. Yo baravuga ati icomba iri jambo ry'icomba harura kijya kibazo cyawe cyose ufise Imana igiye kukwishura icyo wifuza n'icyo usaba. Vuga muti amen. Hey, Imana yacu ni Imana yishura. Heregira ijambo rije kukwibaza. Heregije kukwibibona. Heregije kugutabara. Ibyawe ntabyozi mugabo Imana yacu irabizi. Vuga muti amen. Amen. Hano nako dushangije twambaye amakoti. Twambaye amaniro meza makaruvati. Wone wera mukijunda ati namahoro ati bitadondowe namahoro. Bitadondowe namahoro. Mugabo haje umuntu yoje haje akicara akavuga. Yewe yovuga. Akanya ko kuvuga naka uzubibwire Yesu. Vuga muti amen. Amen. Uyu yabure rero bomena babwire dusome mu gitabo cya Yobu nyene 2:9 umurongo wa mbere. 2:9 umurongo wa mbere. Turi ku ijambo icomba. Ibiri n'icenda umurongo wa mbere niho ngomba ko dusoma. Nibaza ko mwahabonye. Yobu ari n'umugisha yarafise ryari dusome maze Yobu yongera kuvuga amajambo yiwe biraguragu ati togirante nkaba icomba nkaba narimeze nkuko narindi mu mezi yahise nko mu minsi Imana yanzigamiramwo igihe itara ryayo ryakira hejuru y'umutwe wanje umucyo wayo ukancisha mu mwiza nkaba nguko narimeze igihe narishitse iki
hamwe inama y'Imana yari ikiri mu rugo rwanje, igihe ishobora byose yari ikiri kumwe nanje, abana banje bakinkikije, ibirenge byanje bigitonyanga ivuta, ubwato bw'imbe mu gitandara bugisendanishiriza amavuta ya elayo. Uko nasohoka nkaja mu irembo ry'igisagara, ngatekeresha intebe yanje ahiyaguye, imisore yarambona ikihisha, abahumure nabo bakambagurukira bagahagarara, abaganwa bagacereza bakifata ku munwa, ijwi ry'abapfasoni rigahora, ururimi rwabo rukamatana n'uruhekenyero, ugutwi kwanyumva kwarampezagira, n'ijisho uko ryambona ryarambera igishinga ntahe. Vuga muti amen. Yobu vya bintu munsi yari afise bimaze kumuherako, bikamushira ahantu ho kubona ko kuvyukuri ibintu byose bimuhezeko, aca aravuga ati mbega muri aya mageragezwa, muri izi ntambara, muri binabutse, mbega nokora iki? Aca asenga ya Mana ngomba dusenge. Vuga muti amen. Aca atangura kuvuga muri iri jambo ateze icompa, nkamera nk'uko nari meze mu minsi yahera, ngifise vya bindi icompa, icyifuzo umuntu yifuza gukorerwa canke kuronka. Haleluya. Erega wabanguri ngaha ivy'impwemu vyaraguhenye, ese wovuga ateze icompa, ya mpwemu yanje y'Imana ikagaruka, kwa gusenga kukagaruka, kwa kuririmba kukagaruka, kwa guhishurirwa kukagaruka, sangabire zikagaruka, igitara ry'Imana ryakira mu nzu yanje. Erega hari igihe umuntu aba mw'itara ry'Imana akumva riramurika, n'igihe bihera ukamenga uri mu mwiza. Ewe compa itara ry'Imana rikongera rikamurika iwanyu. Vuga muti amen. Vuga muti amen. Kandi agifise ivyo bintu icyubahiro cyari cyose, ngome ndababwire, iyo ufise ibintu urubahwa. Kugira ibintu ni byiza. Iyo umuntu w'umunyampemu urakundwa, iyo umuntu w'umunyampemu abantu barakubaha, iyo umuntu w'umunyampemu abantu barakugendera, iyo umuntu w'umunyampemu abantu baramenya batujya n'umuntu w'impemu. Vuga muti amen. Vuga muti amen. Ega niyo ufise utu tuntu two mw'isi abantu barakubaha, kandi umunyakuri. Kandi iyo ufise ibintu by'umubiri abantu bose bavuga bati mutama, nyakubahwa, kuki uri n'icyo ufise. Vuga muti amen. Ndabifurije kugira icyo mugira. Vuga muti amen. Yamurera ivyo bintu bimushizeko, aramenya ati birondererwa mw'ijuru Mana, ese ico bintu icompa bigasubira bikagaruka, bikagaruka. Laba ivyo wabuze mwene data bisubire bigaruke. Hariho n'ikindi, tugiye mu vy'ivyaha, hari ivyaha bizigiriza abantu bikama vyabanesheje vyabatsinze iminsi yose, kikama ari cacaha. Nagomba ndakubwire mwene data, Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Uyu munsi ukacihana, Imana iraguhisha uzoba uyisavye. Nimba ari akaboregwe, nimba ari ubusambanyi, nimba ari ukwiba, nimba ari ukubesha, nimba ari ugutukana, nimba ari inzigo, nimba ari amacakubiri, nimba ari bwa bwibone, nimba ari vya vyifuzo, uyu munsi ugasenga Imana uti Imana, ese icompa ivyo bintu ukabirangiza mu bugingo bwanyu, irabigukorera. Yesu ahabwa icubahiro. Yesu ahabwa icubahiro. Ese icompa nkaronka ico nsaba, nkaronka ico nifuza. Umviriza, uyu Yobu rero abantu bose baramubaha, imisoro yarahaguruka, abatama bagakubita icubahiro, abapfasoni bo ntibavuga menshi imbere yiwe. Tumvise vyinshi vyatuma abantu bamubaha, mugabo amaze kubona ko bimuvuyeko, ngo bankubwire ikintu kimwe yavuze, yarasenze muri ijambo icompa. Reka ndakwereka ibintu vyazigirije Yobu mu gihe ivyo bintu vyari vyamuvuyeko. Dusome mu gice ca 30 aho nyene muri Yobu, naho nyene umviriza ingene yavuze ku murongo wa mbere. Ariko none muba mwahabonye, abo nduta ubukuru nibo bampindukiye agatwengo, abo nakengerera base none abegereje n'imbwa ziteramira umukuku w'intama zanje.
none inkomezi z'amaboko yabo zomarira iki? Kwari utugoyigoyi tutazoshika mu bigero. Imana idufashe. Murongo wa 12 dusimbireho gatoya. Iburyo bwanje hahagurutse iki? Ubwo niko namwe havuga. Iburyo bwanje hahaguruka iki? Basunika ibirenge byanje bategura inzira zo kundera ngo bagirende andandure. Umviriza ibintu byahagurukiye Yobu. Muri uko kuntu yari yabuze ibintu, n'ibintu bishika bingahe? Umviriza, ubwa mbere Yobu yahagurukiwe n'abo yarusha ubukuru. Abo yarusha ubukuru kubw'ibintu bimuvuye ko baca baramuhagurukira. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, abo yakengerera base baca baramuhagurukira. Ikindi cya gatatu, abatagira inkomezi baca baramuhagurukira. Ikindi cya kane, utugoyigoyi atamitsi tugira duhagurukira wa muntu yaratinyitse. Ikindi cya gatanu, abazingamizwa n'ubukene baramuhagurukira ngo bamusunikishe ibirenge bamwitamba hejuru. Kubera iki? Ivyo byamushize. Icomba mugasubira mu mwanya wanyu. Amen. Vuga muti amena. Amen. Vuga muti amena. Amen. Iyo umuntu yaguye agasubira inyuma ategerezwa, ariko iyo mwari kwari gusubira inyuma byari mageragezwa. Kandi uri mu mageragezwa uzorabe ibiguhiga ni byinshi. Yesu adufashe. Hari ikintu cya hatari nasomye ngo n'imihimbiri ikijya mu ntuze. Imihimbiri mu abantu b'Imana ngo n'imihimbiri. Mbega ijambo muhimbiri ni iki? Nari kubaza umuntu akasobanura umuhimbiri icyo ari cyo. Mumbiriza rero, ijambo ry'umuhimbiri ritworisobanurira ngaha rizwi n'abantu noshira mu mico itatu. Ubwa mbere novuga ntirirazwi n'abakozi b'Imana. Aha barazi imihimbiri icyo ari cyo. Ikindi cya kabiri, abantu bize noshobora kuvyemera ko bazi umuhimbiri wari. Ikindi cya gatatu, nk'abantu ba kera ndibaza ko bazi ikintu cyitwa umuhimbiri. Mugaba twebwe muri bike mu biboneka abantu bakuze vuba tuvuga tuti umuhimbiri no wibi bitoki. Umuhimbiri no muhatimosha. Umuntu n'umuhimbiri n'umuntu yifata nabi. Kandi ivyo ndavyemere kuko bavuga ngo hujya muhimbiri. We hujya muhimbiri. Mugaba ijambo umuhimbiri hajya n'ijambo rikomeye cyane. Yaburera ngo hagurukirwa n'abo bahimbiri ngo bagamusunikisha ibirenge kugira ngo bamutege. Wewe urabona wewe. Ewe mihimbiri. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Turagomba uyu munsi Yesu atwirukanira imihimbiri. Sema amen. Amen. Ega naha hari imihimbiri tuzi inyuma. Ngomba nibariza abigeme, mwabigeme mwe itaba. Mwabigeme mwe ubwo munyitaba mwese. N'abari hanze baritaba. Mwabigeme mwe nabo murabona bazi imbere yanyu nk'imihimbiri. Sema amena. Amen. Bajya abantu mubona baza kubabwira ibitari byo bagomba kubacumuza. Bajya tubita baki. Imihimbiri. Kandi iyo mihimbiri muze muraraba hari aho usanga no mu ishengero yinjiye twirukana imihimbiri. Sema amena.
yego nyene. Yesu wacu nashimwe. Amen. Hariho umuntu muzobona buza mubikwega ko shara. Hewe uraraba neza. Muraraba neza imihimbiri tuyirukana. Sema amen. Amen. Mwabakegezi mwe. Naba murabona. Baja muzeche mugira muti mvako wachi. Imihimbiri tuyirukane mu izina rya Yesu. Umbiriza hari abagabo birirwa baragenda bagomba gusambura ingo z'abandi. Twavuze ngo hari ibintu vyerekana ngiki. Abagabo mwe murabona nagira numve ko muhakana. Bariho baza nk'imihimbiri. Yobu ngo baraza ngo bagomba kumusunika ibirenge ngo bamukureyo bamutege. Bajya bagomba kugutega ngugwe mu isanganya. Yesu adufashe. Imana itwirukanira imihimbiri mu ishengero. Mu ishengero hasigara y'abantu b'impembe bakomeye bariko baraja mu rugendo. Kandi nimburi uri nk'umuhimbiri nyene wihane kuko ibintu bitera umuntu aba umuhimbiri n'ibyaha. Sema amen. Sema amena. N'ivyaha. Ngoma mpave ndangize rero. Yesu wacu nashimwe. Hanyuma rero uyo Yobu bigenza uko akabona ivyo vyose biramuje ko yavuze ati Mana icompa nkamera nk'uko nari meze ryari mu minsi ya kera, sisubire gutegwa n'utugoyigoyi, sisubire gutegwa n'imihimbiri, sisubire gutegwa n'abantu batagira inkomezi, sisubire gukengerwa n'ubutonkengereye. Mbega ndababajije iherezo rya Yobu vyaragenze neza? Mbega Imana yaramwishuye? Cyacubahiro kirongera kikagaruka? Namwe ndabifurije ko kigaruka mu izina rya Yesu. Amen. Sema amena. Amen. Umve. Mana yantumye ngo muri mwebwe harimo abantu bavuga ngo iconga. Wama nkubwiraho bire bomwezwa turaje gusenga Imana. Turaje gusenga Imana. Umuntu yitwa Baramu igihe yakingero y'abaraki waje kumuvumira Abisirayeli. Murabizi ngo agiye mugabo apfuye kugenda Imana itamwemereye. Ashitse ngo ahantu abona Abisirayeli awe kubavuma ngo yakiyagirana. Yaragize wabona nihanga ryibera ukwaryo ritivangana yani ararunguruka ati yo ati mbega ninde yoshobora kuvuma b'Imana yahezagiye acashiramo ijambo rivuga ngo ahubwo ese icompa azokwipfira ngo kwabagororotsi bapfa. Sema amena. Ndababwire n'aba bakozi b'Imana bo mubona barafise ijambo rivuga ngo icompa. Bari mu ijambo rivuga icompa. Nukuri nk'abambeshe mutari mu ijambo rivuga ngo icompa. Ndababona murimo ese icompa Pastor Wogiste yashegero ryo mu Kamengo karishikana mwije. Sikuvuga gapasito. Sema amena. Aba barongozi bose bavuga batese icomba shengero ry'Imana kazorishikana. Aba bungere bacu batuzezwe bavuga batese icomba iri shengero n'aba bapastori barongoye kazobashikana mu bwami bw'Imana. Vuga muti amen. Amen. Turabibifurije ko dushika turabifurije gushikana ishengero ry'Imana mu ijuru. Turi mu ijambo rivuga ngo icomba. Vuga muti amen. Erega n'Imana yararikoresheje iryo jambo. Soma Zaburi ya 81 wumvire. Zaburi ya 81 wumvire icyo Imana yavuze ku ijambo icomba. Iri ni ijambo rikomeye cyane turiko turavuga.
ariko Imana iragahezagirwa. 81 icomba abantu banje bakagirane, icomba abisirayeli bakagendera he, nokora iki? Beneta Imana yarinze ivuga ngo icomba, we niwe wobura mu icomba. Imana iti zicomba abantu banje bakagirana. Erega yari ifise intundu yuko yabona harimo abantu batumvira. Erega yari ifise intundu y'ibintu yifuza ko vyoba mu Bisirayeli. Atesa abo bantu banje bogendera mu nzira zanje. Ese icomba bigakunda, ese icomba bikaba, ese icomba bakihana, ese icomba bakampindukira. Ico nkora notsinda basi babo ryari vuba. Vuga muti amen. Vuga muti amen. Mana nayo iravuga ati icomba urinde kuyibabazaga mugenzi ari we wibarira. Mumbiriza tugiye kwaba gusenga Imana. Nzaguhamagara mu buryo butatu. Nzaguhamagara mu buryo butatu aho mpamagara. Kandi ngiye kurangiza nivyo. Mugabo murumva icyo Imana igomba. Icomba abantu banje bakanyumvira. Ese icomba abisirayeli bakagendera mu nzira zanje. Iki korana igiki notsinda basi babo ryari vuba. Vuga muti amen. Amen. Ele kumasi dufise ni shetani. Ele kumasi dufise ni wambugwanizi. Ni twagenda kwigomba izodutsindira iyo masi vuba. Vuga muti amen. Amen. Vuga muti amen. Amen. Vuga muti amen. Amen. Umviriza rero. Umuntu wese aravuga ati icomba. Umuntu wese aravuga ati icomba. Ngomba nsubire gatoya imbazi. Mwabantu muri hano. Umviriza. Muri jambo icomba. Mwese nasanze riri muri mwebwe. Nasanze riri muri mwebwe. Tusoma hano turangiriza tubone ko iyi Mana ico yavuze yagishikije ku muntu umwe duce dusenga Imana. Mu gitabo c'ingoma ya mbere. Mu ngoma ya mbere. Mu gitabo c'ingoma ya mbere. Sawa. Sawa, ngira ngo mwahabonye. Ingoma ya mbere igice ca 4. Igice ca 4. Umurongo w'icenda. Igice ca 4 umurongo w'icenda n'uw'icumi. Yabesi yarusha icubahiro bene nyina, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namushikanye bingoye. Yabesi atakambira Imana y'Abisirayeli ati icompa ukamiki umugisha ukungura urubibe rwanje, ukuboko kwawe kukagenda kundamira, ukandinda ibyago singogwe. Nuko Imana ikimuhiki umviriza rero. Uyu ni Yabesi. Igitabo kidondagura uruvyaro rwa Isirayeli. Uyu Yabesi avuka mu muryango wa Yuda. Urasoma neza igitabo nico kivuga. Turabona neza Yabesi amaze kuvuka ngo yavutse bimugoye. Nyina yamuvyaye bimugoye aca mwita Yabesi. Ico ngomba kuvuga niki? Yabesi amaze kuvuka aritegereza abona ko muri uko kuvuka kwe nahavukiye ari nivyo yaho yosaba. Aca avuga ngo iki? Ijambo rya mbere yavuze ngo ese Imana icomika miki umugisha. Vuga muti amen. Vuga muti amen. Mbega umugisha ni mwiza? Murifuza umugisha? Imana ibawumpera. Ndibuka uyu mwongere wacu, uyu muvyeyi wacu. Umwaka isoko igira ingorana mu gisagara. Abantu baragize amagorwa y'ivyahiriyeyo n'ivyabo byose. Uwo munsi abantu baza gusenga je nari ngaha. Aravuga ijambo n'ubu riracari mu mutima wacu. Kandi namwebwe muca muvyibuka mwari bari. Twese twarari bari. Mukuremesha ishengero. Yahagurutsa hanyene nkuko ahora haguruka akadutangariza cyangwa akaturemesha. Zanumva vuze tumve mwaba Kristo mureme. Nivyo icyo kibazo cyarashitse, ariko cyashitse Imana ibizi. Hayi isoko ni hayi umugisha. Vuga muti amena. Niko yavuze naciye numva amahoro mu mutima.
ishengero ryose ndabona riraruhutse zanumva rivuze ngo amena amena. Imana iri yari imfashanyo y'ishengero. Hayi isoko ntiyahiye iki n'uyu munsi genda none wamugisha ntubariko umuntu ntiyamaze gusubira mu yari afise. Iyo bibaye uri icyo usabwa n'ukwihangana vuga muti amen. None y'ubundi byashitse n'ibyagarutse abakozi Imana turaremesha vuga muti amen. Vuga muti amen. Umugisha w'Imana wongere kubabako. Amen. Acavuga ibintu bitanu. Atukungura urubibe rwanje nukuvuga kunguka mu buryo bw'impemu. Ukuboko kwawe kukagenda kundamira kugira ngo ntugwe mu byaha undinde amagorwa. Yesu nashimwe. Amen. Ukuboko kw'Imana kukagenda kuturamira. Iyo ugiye kugwa mu byaha Imana ikakuramira. Iyo ugiye kugwa mu muntu mu ikakuramira. Ibonye kugiye kugwa mu bintu bitari vyikakuramira. Vuga muti amen. Imana ngo yabesi ikimu ivyo yagize nte ivyo yagize nte. Umbiriza rero nsubire mvuke kwa kundi mbega mwabashinga ntahe nkanje mwe ingitaba muragomba Imana iba ico muyisavye. Ura amaboko gucya abagabo turahana. Umbiriza mwabakenyezi mwe muragomba Imana iba ico muyisavye kuri bya bindi byose. Mwamisore mwe muragomba Imana ibakorera bya bindi. Mwabigeme mwe muragomba Imana ibishura bimwe mwasengera. Imana ngo ikibaha ibyo yagize nte. Umviriza rero ndarangije abumvise amajambo mwese. Yesu abahezagira. Amen. Yesu abahezagira. Nabagiye ko mpamagara mu buryo butatu. Ndahamagaye umuntu avuga ati jewe ndagomba Imana inkore iki kintu ndayisavye c'icaha cyanyizingiriye ko nukuri cyananiye guheba nukuri Imana ikingore ikintabare ko izobikoze. Awuri uhaguruka utishigikiye uze tugusengera. Uze tugusengera. Kaze. Mpamagaye umuntu yumva ati jewe ndafise icyaha cyananiye guheba cyanyizingiriye ko nama nihana igihe cyose inzigishari ivyifuzo ubusambanyi akaborego karananiye itabi ryarananiye ibintu byose byarananiye. Ndaguhaye kaze wewe nyende. Kaze mu izina rya Yesu. Kaze. Ya haleluya Yesu. Kaze. Amen. Kaze. Mpamagaye ku cyaha. Icyaha umuntu avuga ati nukuri ndagomba Imana ikimparire. Ndagomba Imana ikintabara. Ndagomba byanzigo. Ndagomba yamanya. Ndagomba bwabyibo. Ndagomba bya bindi byose binzinda bihave. Turaguhaye kaze. Kandi bakiriko baraza tugomba dusenga Imana. Kaze ndabona abantu muri benshi. Kaze kandi nivyo niko gutabara. Kaze. Reka mpe umwongere w'ishengero hano asengera abantu bagomba kuboka ku cyaha. Mwegere mu rusengero ntihagire upfukama hanze. Mwegere hafi aho hafi ku gisafu c'ingoro y'Imana aho nyene hafi. Wopfa umupfukama ukavumbagara ariko umutima wawe ukezwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Duce bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana. Mana data wa twese, Mana yera kandi igororotse. Haleluya. Ni wewe nyene ubwawe wabivuze urabitangaza ngo icompa abantu bawe bakakumvira. None uyu munsi abantu bumvise ijwi ryawe barahagurutse nk'uko wewe nyene wabitangaje. Icompa abantu banje bakanyumvira. None abantu bawe barakumviye kubw'ijambo ryawe barahagurutse. None rero bariko
icompa ivyizigiro bikagaruka mu bantu bawe. Mana tabarira ikoraniro, umuntu wese yumvise ko atsinzwe nawe n'ijambo ryawe, umutabara umugirire neza, maze amahoro yawe yongere gushibamira ubugingo bwabo, bongere bumve bafitaniye imigenderanire nawe, wongere utabara ishengero. Urakoze kuri umwami akomeye, urakoze kuri kurumva ibisabisho wavuze ngo tubasengeye tuze kwizera kubahariye, nuko harira abantu bawe, natwe tubasengeye dufise ukwizera. Ngwino ubikore, turabigushimiye kuvyumvise kandi kubahariye, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Nuko dusubire dusengere umuntu yumva ati ndafise ingwara y'igisata. Ingwara, umuntu avuga ati ndafise ingwara y'igisata, najanye no kubaganga bikanka, kumbure n'amasengesho baba baragusengeye ukaba utarishurwa. Umve Imana ivuze ngo uyu munsi iraguha ico yisavye kandi iraguha ico wifuza. Haguruka mu izina rya Yesu, haguruka kuri iyo ngwara nyene, ico gisata, ubwo bumuga, ivyo bintu umenga byaranse. Mana igomba ibigukore, Mana igomba ibigukore, Mana igomba ibigukore, Mana igomba ibikore. Dusabe Pasiteri hano Asiteri Nsengimana. Mwami Mana yacu, Imana y'ububasha, Imana y'ubushobozi, ivuga bikaba, itegeka bigakoreka. Mwami, aba bantu barahagaze bizeye, barafise ico bagusaba, bavuga bati icompa iyi ngwara yandigakira. Ewe wangwara we, ewe wabumuga we, ewe wamuhembubi we, ewe wabubabare we, mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu Kristo. Wiyaneshenye urupfu na kuzimu, uyabambwe ku musaraba, kandi imimyore yiwe, imishishagu yiwe akaba arindukiza ingwara. Ubushobozi bw'izina rya Yesu Kristo. Wa mutwe udakira, wa bubabare bwo kw'izosi, wa ngwara aho warikiye hose, mu mugongo, mu nda, mu gikiriza, mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu Kristo. Aba bantu Mwami bakwizeye, ukwizera kwabo uhamagaye ugukira, uhamagaye ugukira, ishemi ikiza, ubushobozi bukiza, ururukira kuri aba bantu, bagende bagushima. Ese icompa yabo, Mwami gukira kw'ingwara, gukora impera y'icyifuzo cyabo. Urakoze Mana kubakijije, urakoze Mana kubatabaye, urakoze Mana kubamuguruye, urakoze Mwami gusutsa ubugingo muri iyi mibiri ihagaze imbere y'abantu. Urakoze kubaheza kandi bakijije, natwe turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwizere ko Imana ico musavye kibahaye. Musubire mu bibanza byanyu, musubire mu bibanza byanyu. Nababwiye ko mpamagara mu buryo butatu. Subira mu bibanza, cyo ndababwira. Subira mu bibanza, Imana igomba ishitse rya jambo nababwira ko yambwiye ngo muri mwebwe mwese muri mwijambo icomba. Dusengeye ivyaha, dusengeye ingwara. Ico ngomba rero mvuge, ngomba mvuge rya jambo rero ryavuga ngo icomba, Imana ikangora ico ndayisavye. Umuntu yumva afise ikintu kidasanzwe kimenyene mu mutima, avuga ati hamwe Imana yo kinkorera nzoca ntanga igishimo, nze kuvuga igishinga ntaye nemeze ko Imana yankoreye ico ndayisavye. Ahuri uhaguruke kugatweka kuca wiyumvira ati ngomba ndayisaba ico kintu, uhaguruke. Kandi ngomba ndababwira ikintu kimwe, ngomba ndababwira ikintu kimwe. Yesu ashimwe. Umuntu abangutse agira intambuko yo gushika, umuntu abangutse avuga ati ndafise ikintu kidasanzwe, je ngomba nshira imbere y'Imana, hamwe niyagikora nzoshinga igitinga nta kandi nzovuga
ivyo Imana yankorera anye oya cya mvuze hepfo aha muhagarare aha ikintu wumva ufise uti n'ikintu oya haguruka ndababwiye haguruka mugabo wumva uti ndafise ikintu kidasanzwe bya bindi nyene bikubabaje bikubangamiye bimwe Imana yo gukora ugacubuti nukuri ndabonye gutabara niryo jambo Imana yabwiye ati abarimo ibyomba byinshi ndabibakorera vuga muti amen ngomba n'ubu nsubire nsabe umwungere w'ishengero asengera abantu Imana ibakorere ibidasanzwe niyabikora muzoshinga intara kaze mwungere wacu kaze amen murizeye none umuntu wese agorora ukuboko kwe kw'iburyo imbere y'Imana amen Mana data wa twese turagomba kuzunguruka Yeriko nk'uko ibyanditswe bivuga amen turagomba kuzunguruka Yeriko nk'uko ibyanditswe bivuga mw'izina rya Yesu inkuta z'Yeriko zari zikomeye ariko Imana y'Abisirayeli nayo yari ikomeye kurusha mw'izina rya Yesu mw'izina rya Yesu Kristo mu buryo bwo kwizera turasenyuye ibirimba bya Satani turacagaguye imigozi y'abadayimoni turacagaguye inkuta turasenyuye inkuta turasenyuye inzitiro zubakiwe abantu b'Imana turatangaje ukubohoka muri aba bantu mu izina rya Yesu Kristo nguyu musozi uri imbere ya Zerubabeli nguyu musozi uri imbere y'uyu mugabo nguyu musozi uri imbere y'uyu mugore nguyu musozi uri imbere y'uyu musore nguyu musozi uri imbere y'uyu nibishukwe mu izina rya Yesu Kristo 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 indwara zananiranye ubumuga turatangaje gukira mu izina rya Yesu Kristo umuntu wese abagenda biraburagiwe karakwereka Mana ababuze icyishu z'amasengesho turatangaje kubohoka turatangaje mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo ubushobozi bw'Imana nibugendagenda aha ububasha bw'Imana nibugendagenda aha ukubohoka nikube ibikorwa byawe nibikoreke mu izina rya Yesu Kristo ubohora abantu bawe imbabazi zawe zibe ku bantu bawe baze bagaruke gushima Imana bavuga ko wagiriye neza urakoze kuri Imana yumva amasengesho urakoze kubohora urakoze kukiza urakoze gucagaguye imigozi yose ibosha abantu bawe urakoze ko inzitiro zibakikije zose zisenyutse urakoze ko wugururiye abantu bawe natwe turabigushimiye tubisenze gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen mujyana ukwishurwa kw'Imana Imana yacu iratuzi Imana yacu iratuzi
umugisha